Sedicom, ikigo cha Diyoseze Nkuru ya Bujumbura cyo kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Amahoro mwese bakunzi b'ikigo cha Diyoseze Nkuru ya Bujumbura cyo kumenyesha amakuru Sedicom, ikaze n'igwanyu muri ano makuru yo kuva ku igenekerezo rya 5 gushika ku igenekerezo rya 15 Myandagaro, mukayakurikirana kuri website 3 akaburungu Archdiocese de Bujumbura kaburungu BI. Ngize ingingo nkuru ziyagize. Ku munsi wa 6 igenekerezo rya 10 Myandagaro, akarakanyamuneza muri Paroisse yitiriwe Mikayeli Mweranda, aho ababikira bene umukama buguruye Yesu umwaka wa yubile w'imyaka 50 uwo muryango umaze ubayeho. Turababwira kandi umunsi mukuru wiyurizwa mu ijuru rya Bikira Mariya ku munsi wa 4 igenekerezo rya 15 Myandagaro. Aya n'ayandi ni mukanya, mutwade kaze nije ndi kuri mikro. Ndasubiye kubaha ikaze, duhera no makuru mu gisata citogwa. Ku munsi wa 6 igenekerezo rya 10 Myandagaro, karakanyamuneza muri Paroisse yitiriwe Mikayeli Mweranda, aho ababikira bene umukama bugurura Yesu umwaka wa yubile y'imyaka 50 uwo muryango umaze ubonye izuba, kari n'akaryo kandi aho abanovisi bagize indagano za mbere, abandi babikira bagira indagano za burundu, abandi nabo bahimbaje yubile y'imyaka 25 bamaze binjiye muri iryo banga. Idonido na Claver Kayoya. Kuri uyu wa 6 igenekerezo rya 10 umuryango w'ababikira bene umukama bari baramutse bigina akanyamuneza ko kugurura yubile y'imyaka 50 uwo muryango umaze ubonye izuba. Kari akanyamuneza kandi kuko muri uwo muryango nyene harababikira 11 bagize indagano, hakaba abandi 7 bagize indagano za burundu, n'abandi 2 biginye ivyiza by'imyaka 25 bamaze muri iryo banga. Kandi muri uwo muryango nyene cubahiro umusenyeri mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura Gerevazi bashimiye ubusa niwe yarongoye igisabisho c'inkuka y'imisi. Muri ico gisabisho bari batewe iteka kandi na musenyeri Samuragwa wa Diyoseze ya Bubanza kumwe na musenyeri mukuru w'inararibonye wa Diyoseze ya Bujumbura, n'ivyegera vy'abepiskopi kumwe n'abasaserdoti batari bake n'abandi bavuye mu miryango y'abehebeye Imana kugira ngo babafashe kwigina ivyo vyiza vy'umukama. Mu nsiguro y'ijambo ry'Imana yarababwiye ingene bategerezwa kubandanya bagendera akaranga kwihebe Imana bakigana umuvyeyi wa Bikira Mariya. Ahejeje gusigura yaratumiye umukuru w'umuryango kugira ngo ahamagare umwe wese mu izina ryiwe abone kubakirira indagano zabo. Araheza arabemerera ko bagira indagano muri uwo muryango. Inyuma y'inkuka y'imisa kabaye akanyamuneza kuko baciye baja mu kigo c'uwo muryango nyene gisanzwe kiri ngaha muri Paroisse ya Mikayeli Mweranda, barasangira amasaka, imvyino ziravugwa, barabandanya bigina ivyiza vya yubile mu kanyamuneza kadasanzwe. Claver Kayoya, Paroisse Michel kubwa Sedicom. Arakoze Claver Kayoya. Tuje mu gisata c'ukwemera. Kuva ku igenekerezo rya 6 gushika ku igenekerezo rya 14 Myandagaro niho hatangura igisabisho c'imisi 9 co kwitegurira guhimbaza umunsi mukuru wiyurizwa mu ijuru rya Bikira Mariya ari muri Paroisse Mukiza Mweranda yo mu Nyakabiga. Patiri mukuru wa Paroisse Patiri Desireni na Hazimana aratubwira ihangiro ry'ico gisabisho ari kuri mikro ya Wiri Sindayihebura. Kuva ku munsi wa 2 tariki 6 twatanguye igisabisho c'imisi 9 nevene y'ugutegura umunsi mukuru wa Assumption. Igisabisho tuzosozera ku munsi wa 3 indwiza ku tariki 14 buca duhimbaza umunsi mukuru wiyurizwa mu ijuru ryacu Bikira Mariya. Ani muri Paroisse ni rya mbere iyo nevene iba, kandi nkuko bivuze muri Diyoseze yacu ya Bujumbura si hose iyo nevene ikiraba, ko turamenyereye amanevene ategurwa ku rwego rwa Diyoseze, nevene ya Pentecote, nevene ya Kristo Umwami. Iyi nevene rero twarayumviriye ubwa mbere dufatiye ku kibanza Bikira Mariya afise muri Eklezia, dufatiye n'ingene uryo munsi mukuru uhimbazwa cane n'abakristo. Turavye ngaho iwacu mu Burundi ingene harabagira igiteramo c'ijoro ryose bagize n'urugendo cyane cyane hariya Imugera, n'abandi bagira ngo kuri munsi yo Gikungu, hari n'andi hari ibirimba vya Bikira Mariya nko izina hariya muri Diyoseze ya Bubanza n'ahandi. Rero tumaze kubona ingene abakristo uwo munsi bawuhimbaza gose
bawuhimbaje bakawugira umunsi mukuru cane, duca tubona yuko ari vyiza ko twobafasha kuwitegurira neza mu nyigisho. Rero twaje turavyumvira uko, ariko mu kuvyumvira uko twafatiye no ku vyifuzo vy'abakristo. Hariho mbe no makweze hari abakristo bari babinsavye bavuga ati mbe padi ubwo niho dufasha mu kadutegurira neve, ndabwira nti ico cyumviro ni ciza tuzokinoganza. Hanyuma uno mwaka rero vyagiye kugira inguvu kuruta, kuko abari muri renouveau charismatique Kirundi hano muri paroisse yacu barabiganiye hagati yabo, barabona ko coba ikintu ciza, barongoye arashikira dusanga vyoshoboka kandi ko byoheza bikagirira akamaro abakristo bacu, cyane cyane mu kubafasha mu kumenya Bikira Mariya no mu kongereza ubunywanyi basanzwe bafite nawe. Intumbero nyamukuru niyi nuko abakristo boronka akaryo ko kumenya ubutore bwa Bikira Mariya nuko Eklezia ibwigisha, bamaze kumenya ubwo butore bwiwe bakamwakira gose nk'umuvyeyi, bakanywana nawe hama akabafasha mu biyokamana, kubafasha mu kugorokera Imana. Yari Patiri Mukuru Desire Hazimana, Patiri Mukuru wa Paruwase Mukiza Mweranda yo mu Nyakabiga, yari kuri mikro ya Wiri Sindayihebura. Turi mu gisata cyo kwemera nyene ku munsi wa kane igenekerezo rya 15 Myandagaro niho Eklezia ku isi yose yahimbaza umunsi mukuru w'iburizwa mu ijoro rya Bikira Mariya. Muri Eklezia y'u Burundi ukaba himbarijwe ku kirimba ca Bikira Mariya kiri Mugera, aho kabaye n'akaryo ko kugurura icese amezi 3 adasanzwe yahariwe kumenyesha inkuru nziza ku isi yose. Ibirori vy'inkuka y'imisa vyatangujwe n'urugendo nyenicubahiro Musenyeri Simoni Ntamwana, umwepiskopi wa Diyoseze Nkuru ya Gitega, akaba ariwe yakiriye abitavye ivyo birori, arongera arahereza inkuka y'imisa. Umusiguro w'ijambo ry'Imana Musenyeri Simoni Ntamwana yamenyesheje abaraho iteka Imana yateye Bikira Mariya, vyerekana iteka Imana yakunze umuntu ikamuremera ubuhigwe, ari naco gituma yiyegereje uwo muvyeyi mu kumutera iteka ryo kwibungenga jambo. Uyu munsi Eklezia turamenye ko Imana yakunze umuntu igaherezako mwengere y'urukundo rw'ukuri, uritangira rwose uwo rwashimye rukamutaka ibyo rufite byose. Imana mushobora byose yaregereye Mariya, iramutegurira ibanga ry'imboneka rimwe, kuko nyene iryo banga ariko ryashikanye jambo wa data ku isi. Uyu yarigize umuntu abana nawe wakiriye Imana n'uwo Mariya mwene yacu umunana niwe yahawe uwo mugisha wo guhura n'Imana, nawe akayisakira ubuzima bwiwe kuko atayindi yari afise yoruza agaciro n'ubwiza iyo ngabirano. Yarongeye kandi aributsa ubutumwa bwo gukwiza hose inkuru nziza y'umukama, nk'uko nyen'ubweranda Papa Benedicto wa 15 yabisavye abakristu, gutyo n'abatemera Kristu baze babone hanyuma bemere. Nitwakirana kamwe iyo mpundu twebwe natwe rero tuyisamiriza atamakenga. Niya nkuru nziza umuvyeyi wacu Papa Francisco yifuza ko twahagurukira twese, cyane cyane kuva muri gitugu tukuza twese nyene ni gushidukana n'iyonka, twese nyene ata mukristo n'umwe asigaye inyuma. Mbere n'urya muntu atari umukristo niyatubona mu nzira n'akamwemwe dufise n'umutima rugabo dufise n'umwete tuzoba dufise, yibaze ati mbega ibiteye n'ibiki ko bose basa badutse ata n'umwe asigaye inyuma. Nawe rero ategerezwa hagati yacu muri buno Burundi, Imana muremyi w'umuntu, Imana dawe wa twese, Imana rukundo rudatoranya umuntu n'uwundi, Imana ibumba umuntu kuko yamuremye mwiremera. Iyo Mana yashitse iwacu none ishaka ko tuyimenyesha hose. Inyuma y'inkuka y'imisa harashikirijwe amajambo yo kugurura icese amezi 3 yahariwe kumenyesha inkuru nziza. Iryo jambo naryo rikaba ryashikirijwe na nyenicubahiro Musenyeri Yohakimu Ntahondereye, umukuru w'inama y'abepiskopi Katolika y'u Burundi, akaba ari umwungere wa Diyoseze ya Muyinga. Nitumutega abiri. Sokwe Mana mutima mweranda araza kubatumwa, usaba inema yo kumenyesha Imana mu bantu. Iryo niryo jambo ngira ngo ndabashikirize ku izina ry'inama y'abepiskopi Gatolika y'u Burundi no ku izina rero y'inama mpanuzwajambo ishinzwe ukumenyesha inkuru nziza ku isi yose muri iyo nama yacu nyene. Uyu munsi mukuru wiyorizwa mu ijuru ry'umuvyeyi Bikira Mariya
duhimbaye usanzwe ari umunsi mukuru uhambaye cyane ku isi yose no mu gihugu cyacu cyose, ariko uyu munsi ho hariho n'ikiyongeyeko ko twashimye kuba ari uwo munsi tutangura guhimbaza icese yubile y'imyaka 100 y'inyigisho yateye intege abamisiyonari bo kwemera Gatolika bari bamaze gukwira nka bose ku isi bavuye mu bihugu byadutanze kumenya inkuru nziza ya Yesu Kristo, naho iwacu Burundi bakaba bari bamaze kuhashyika, mbere bakaba bari bamaze no gutanguza imisiyoni zishika 5. Iyo nyigisho yiswe mu rurimi rw'ikilatini ngo maximum ilute, tukaba twikesha Papa Benedikito wa 15. Inyigisho yashikirije ku itariki ya 30 Munyonyo mu mwaka w'1919. Dushaka rero guhimbaza yubile y'imyaka 100 ihaciye iyo nyigisho ishikirijwe, tukayihimbaza twitaba kamo twatewe na Nyenubweranda Papa Francisco kw'igenekerezo rya 22 Gitugutu mu mwaka w'2017. Kuri uwo munsi niho yaturungikiye ikete atubwira ko yafashe ingingo y'uko ukwezi kw'icumi k'uyu mwaka w'2019 kuzoba ukwezi kudasanzwe ko gukwiza hose inkuru nziza y'urukiza mu mwana w'Imana Yesu Kristo. Muri iryo kete yaciye agira ko araturarika ngo twese twitegurire kuzohimbaza neza yubile y'imyaka 100 iyo nyigisho ya mugenzi we yitangiye Papa Benedikito wa 15. Shatse rero kubatera kamo, ndababwira nti nimuze mwese twitaba kamo ku muvyeyi Papa duhimbaza iyo yubile twisunga iki civugo, uwabatijwe wese n'umutumwa, Eklezia muryango ya Yesu Kristo ahiri hose irungitswe kw'isi yose. Nta handi hari habereye ko twotangurira ihimbazwa ry'iyo yubile atari ngaha ku kirimba cy'umuvyeyi Bikira Mariya, nyenyeri yereka inzira barungitswe kumenyesha inkuru nziza bose. Nkako niwe yagabiwe kwibungenga jambo w'Imana no kumushikiriza isi yose mu kumwibaruka agataka akamurera. Mwomenya ko ivyo bikorwa vyari vyitabwe n'abakristo isinzi bavuye mu mihingo itandukanye, hakaba harimwo abanyacubahiro batari bake nk'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi n'icegera ciwe, abashingamateka, abakenguzamateka, abashikiranganji, umunyamabanga w'intumwa ya Papa mu Burundi, abepiskopi, abasaserdoti, abihebeye Imana n'abandi baserukira intwaro n'inzego z'umutekano. Ayo maji tukaba tuyakesha Joseph Nizigiyimana, umumenyesha makuru w'ibikorwa vya Papa vyo kumenya inkuru nziza ya Yesu Kristo mu Burundi. No ku kirimba ca Bikira Mariya citira umugabekazi w'amahoro no gusubiza hamwe kiri izina muri Diyoseze ya Bubanza, naho harahimbaje umunsi mukuru w'iyurizwa mw'ijuru rya Bikira Mariya. Alexis Nkuru aratubwira uko vyagenze. Ku musozi wa Zina uri muri Diyoseze ya Bubanza hasanzwe hari agasengero k'umuvyeyi Bikira Mariya kitiriwe umugabekazi w'amahoro no gusubiza hamwe k'uyu wa 4 w'igenekerezo rya 15 Myandagaro, aho umuryango w'abakristo b'abakatolika bo kw'isi yose bahimbaza umunsi mukuru wiyurizwa mw'ijuru rya Bikira Mariya. Diyoseze ya Bubanza ikaba yahiwuhimbarije kuri ako gasengero k'umuvyeyi Bikira Mariya kari ku musozi wa Zina. Kuri wa 3 bakaba baragize igitaramo c'ijoro ryose aho baninahaza Imana mu ndirimbo bongera basenga. Muri ico gitaramo bakaba baraharonkiyemwo inyigisho zitandukanye zishika kuri 5. Izo nyigisho zikaba zatanguye isaha 10 z'umuhingamo. Ku wa 4 inkuka y'imisa ikaba yaherejwe isaha 4 z'agatondo, ikaba yarirongowe n'umwepiskopi wa Diyoseze ya Bubanza nyenicubahiro Yohani Ntagwarara afadikanije na nyenicubahiro Samuragwa George Bizimana hamwe n'abasaserdoti 4. Mu nyigisho umwepiskopi yashikirije iryo shengero ryaraho ko igisabisho bacishije kuri Bikira Mariya ko gifise ubukomezi kandi ko gishika n'ingoga ku Mana. Icyaje kubabwira cyose Yesu, icyaje kubabwira cyose nagikora. Ntabwo dushobora gukora twenyine, ariko turazi ko Yesu yatusigaje umutabazi umutima mweranda. Iyo tugiye gutabaza uwo mutima mweranda utamuzi naho tabaza uwo muvyeyi Bikira Mariya azogutabariza kandi uzotsinda. Bikira Mariya araturera kugira ngo tugamuke nkawe duce aho yaciye maze adushikane ku mwana wiwe Yesu Kristo.
niyo ugiye wirukira Bikira Mariya ukatumbera Bikira Mariya umuraba mu mazi Bikira Mariya arahesha akakwereka Yesu hanyuma nawe kuko Yesu niwe mukiri ikiganiro cyishize ku mubyeyi wacu Bikira Mariya gishika n'ingoga gishika kinoroye. Abibutsa ko abakristo bose bo mu maparuwase yose agize Diyoseze ya Bubanza uko ari 13 bakaba bari bayaserukiye. Alexis Nkuru ku gasengero k'umuvyeyi Bikira Mariya kitiriwe umugabekazi w'amahoro no gusubiza hamwe ku musozi izina ku bwa Sedikome. Arakoze Alexis Nkuru. Tuje amakuru y'imigwi n'imihari. Abakristo 15 bari mu muhari w'ingendanyi bo muri Paruwasi Kanyosha baragize indagano ku munsi w'Imana genekerezo rya 11 Myandagaro mu nkuka y'imisa yaherejwe na Patiri Seti Desire Remesha umwibutsa amana w'uyo muhari ku rwego rw'igihugu. Inkuru ya Gonzalve Ntashimikiro. Mu nkuka y'imisa ya gatatu yo kuri w'Imana w'Idominika 19 niho mu muhari w'ingendanyi muri Paruwasi Kanyosha bari baramukanye munsi mukuru w'akanyamuneza aho ingendanyi 15 zagize indagano. Muri abo harimwe abana 6 bambitse udusaraba kugira bemererwe kwinjira muri uwo muhari. 5 nabo bagindagano za mbere gutyo babashinze intahe ko binjiye icese muri uwo muhari. Uwundi umwe nawe akaba yaragize indagano za kabiri nawe akaba yiyemeje ko agiye gukorera Yesu atabwoba. Ni mu gihe abafatsoni 3 nabo ari bo bagize indagano z'abubatse nabo bakaba yiyemeje kubaka ingo zabo mu bumwe bw'intacika na Yesu Kristo bashingiye ku muhari w'ingendanyi mu gusenga mu gusangira kwigora no kubintumwa. Nyuma y'iyo nkuka ya misa baciye basangira inzimano bongera bariginana. Yohani Bosiko Bizimana ishegera cy'umukuru w'uwo muhari muri Paruwasi Kanyosha yarakeje abagize indagano yongera abahani impanuro. Nagomba ndabahe impanuro na cyane abana bakiri bato turazi yuko tugendagenda mu bitandukanye ariko Satani ikatamba imbere ariko twibutsa amajambo twasezeranye imbere ya Yesu bitajya Yesu byose bizotsinda. Mwabonye nabetse cyane naribonye bagizagano tabubatse batweretse akarorero kugira ngo natwe tugakurikira. Abo bagize indagano nabo bakaba barakengurutse bongera basaba gushigikizwa igisabisho kugira ngo bazorangwe neza indagano zabo mu rugendo rwo guhanira ubweranda umukristo wese hamagariwe. Beatrice Ndayishimiye umwe muri abo akaba yarashinze intahe yongera amenyesha ico izo ndagano zizomufasha. Natanga umuhari nkiri umwana muto w'imyaka 5 gushika umunsi nubatse nkaba nk'ubandanye. Umuhari w'ingendanye n'ukuri waradufashije ukuntu twagiye dukura waraturinze muri byinshi bivanye n'ibihe by'igihugu canke ibihe by'imibano y'abantu n'ukuri n'ibintu byiza. Ico twaciye twigira inama nuko twaciye tubona ko abana bacu natwe ko babyara tubakuriza mu muhari w'ingendanyi. Mwomenya ko urwo rubanze rwari rwitabwe n'abatumire batari bakina cyane abaseruka inama mpuzamihari n'imigwi hamwe n'imihari y'ubutumwa muri Paruwasi Kanyosha. Mwomenya kandi ko umuhari w'ingendanyi muri Paruwasi Kanyosha uhamaze imyaka 28 uharangurira ubutumwa. Muri Paruwasi muvyeyi w'ikigongo ya Kanyosha Ntashimikiro Gonzalve ku bwa Sedikome. Arakoze Gonzalve Ntashimikiro. Dusozera no makuru ku matora y'inzego z'inama nkuru ya Paruwasi yitiriwe Augustino Mweranda yo mu Buyenzi yabaye ku munsi w'Imana genekerezo rya 11 Myandagaro. Idonido na Alexis Nkuru. Amatora akaba yari yitabwe n'abaserukira imihari n'imigwi aho buri muhari canke umugwi warungika umuntu umwe yatora canke agatorwa akaba yabaye inyuma y'inkuka y'imisa ya gatatu. Akaba yarahagarikiwe na patiri mukuru w'iyo paruwase Nsanzugwima Mariko ari kumwe n'ababikira babiri bo kuri iyo paruwase. Ayo matora akaba yabaye mu ncuro 4. Inshuro ya mbere bakaba batoye umusuku nawe akaba ari Serurakuba Emmanuel. Mu nshuro ya kabiri baheza batora icegera ciwe akaba nawe yabaye umupfasoni Ndayishimiye Esperance. Inshuro ya gatatu baheza batora umunyamabanga hamwe n'icegera ciwe. Inshuro ya kane batora umuhanuzi hamwe n'icegera ciwe. Umusuku n'icegera bakaba ari bo bazoca buzuza komite kiretse ko umushinguzi n'icegera ciwe azotorwa na padiri mukuru. Amatora arangiye padiri mukuru akaba yaciye ashikiriza ijambo ryo gushimira abari bahejeje gutora acagira ko atera intege bari bahejeje gutorwa. Tukaba twarabajije uwahora arongoye inama nkuru ya paruwase umushinga ntahe Theodore Mubira akaba maze ibiringo 2 arongoye iyo nama nkuru ya paruwase akaba yaratubwiye ivyo agiye kubandanya akora kuri iyo paruwase inyuma y'ubwo butumwa yarajejwe. Tumwumvirize. Ngiye mu bundi buzima ariko sikuvuga ko ntambe paruwase Marijya nsanzwe ngora ubundi butumwa bwo gufasha by'abageni abana mu basisimu abo n'amusomyi
ariko ibyo byose bazonsaba nabo iyo conseil paroissial nshasha nzoza ndabitura kugira ndabafashe mu byo nshobora gukora kugira ngo duteze imbere paroisse. Kuvuga ko paroisse ni itongo ry'iwanje twese ni umurima w'isangi nuko dusangira ibikorwa kugira ngo duteze imbere paroisse yacu. N'umusuku mushasha yatowe Serurakuba Emmanuel akaba yaratubwiye imigambi mishasha yihutirwa agiye gushira imbere yo guteza imbere iyo paroisse. Tumwumvirire. Azobaho ubwa mbere kugira ngo abakristo basenge neza, ico nico giteza kuja ubwa mbere, hama paroisse bayiyumvemwo ata kugira umutima udatekanye, batekane kugira ngo basenge bafise umutima wo gusenga. Ico nico cyane cyane nk'ibikenewe byose umuntu akabirondera kugira ngo abakristo basenge neza n'iterambere rya paroisse, kandi tukabikora turi kumwe n'abandi. Niyo nkuru Alexis, paroisse Saint Augustin ku bwa Sedicom. Ndangije nshimira mwebwe mwese mwafasha akanya ko gutega abiri ano makuru. Ndashimiye abafashije kuyatororokanya. Utwate kaze njiraye kuri mikro, muroranirwe mu byanyu byose.